urubanza banyakubahwa abasaserdoti mwese bihebeye Imana bakristo basangwa muri paruwasi yacu ya Kinindo nitwe Kristo. Uyu munsi muramuka atari bisanzwe, ni umunsi w'Imana umubare wa 33 wo mu mwaka. Uyu munsi w'Imana ugiye nzima, ni umunsi w'Imana umubyeyi wacu Papa Francisco yasize abugeneye kuzoba ubuhariwe aboro, ukwiyumvira aboro, kubasabira, maze tukagira n'umutima kurushiza kwitwararika. Ariko uyu munsi w'Imana usanzwe muri paruwasi yacu ya Kinindo, kubera ko ari umunsi tugira tubashikirize Patiri Mukuru mushasha, aho bahorana tumbere mu butumwa twaciye tumena Patiri Mukuru mushasha. Muramuzi twaramaze ngaha kw'isi itari mike, kandi ntiyahorana kure, kuko umupatiri asanzwe novuga aciwe mu mwaka uza azogira aniverseri y'imyaka 20 y'ubusaserdoti, kandi muri ico gihe cose yaragiye hirya no hino, yarabaye kuri Saint Michel, yarabaye mu Gatumba, araba no mu Gihosha n'ahandi. Ubona aho yahora mu Bufaransa muri diyoseze nkuru ya Lille, aho yari yagiye kumenya ubwenge. Rero umusaserdoti asanzwe abereye ubutumwa, twaramaze kumurikira umubano wo kumugena, hari itariki ya 30 ukwezi kw'icumi, niho twamurikaga nyakubahwa Patiri Leonard Nimbona. Yego, kubera yuko mutari muherutse uyu mugirwa, uko mwahorana yaramaze ngaha imyaka itari mike, irarenga 10. Rero nimwana muherutse uyu mugirwa, nagira ubwenge bwera. Uyu mugirwa ni umugirwa muri Ekereziya usanzwe uzwi. Patiri Mukuru turamutumira akajagari imbere ya altari, akabanza kugaragaza ukwemera, kwa kwemera dusangiye ca gisabiro c'inama y'abatumwa, komeza Imana y'ubwenge, akagisubiramo ku mugaragaro. Uwushinzwe amabanga wese muri Ekereziya abwirizwa kubanza kugaragaza ukwemera azohagararira. Uko kwemera rero tukurungika kugira ngo ahagararire muri iyi paruwasi, wenyine mu myifato yiwe, mu nyigisho ziwe, mugabo kandi abafashe namwe guhagararira uko kwemera nyine dusangiye muri Ekereziya nzima. Turaheza tukabandanya tukayibisa nk'uko bisanzwe, tuhejeje kuronka inyigisho y'ijambo ry'Imana, wenyine aza gusoma inkuru nziza, naho dufise umudiyakoni umunsi aza gusoma inkuru nziza, ni Patiri Mukuru yagenwe aza gusoma iyo nkuru nziza akayibashikiriza, agaheza kubaha inyigisho uyu munsi. Ivyo biheze araheza rero agasubira ngaha imbere ya altari kugira ngo asubiremo za ndagano zose z'ubusaserdoti, gushika no ku ndagano y'ubugambuzi, yuko azogaruka ubutumwa bwose Ekereziya izomushinga. Turaheza ibisigaye tukamushikiriza ibimenyetso bimwe bimwe, kumwicarira ku ntebe azoza aricarako nka Patiri Mukuru. Uyoboye wese ukayibisa niho yicara, mugabo niho ahagarariye ubwo butumwa bwa muri iyi paruwasi. Hanyuma tukamushikiriza rero n'urufunguzo, ikimenyetso c'uko ashinzwe kurugururira bose ngo baje muri uyu muryango w'abemera. Mugabo kandi ikimenyetso c'uko ashinzwe kumenya kuzarugara, kugira ngo abe Imana yamaze kumuha
Imana y'ubwenge data mushobora byose yaremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka nemera kandi ukamwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana yabyawe na data za myaka yavugwa n'Imana iva ku Mana n'umuco uva ku muco n'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri yarabyawe yaremwe asangiye kamere na se byose byaremwe kuri we ndenda kandi ubuzima bwerana umukama n'isoko y'ubuzima akomoka kuri data na Mwana turamusenga kandi turamwinaza nk'uko tubwira data na Mwana iyo yavuye bahanuzi ndenda kandi Ekleziya imwe yeranda katolika kandi ishingiye ku batumwa nemera ko batisi mu kuko y'ibicumuro y'Isa ndorereye isuka y'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya umunsi uraje umunsi utumira kwitanga abanyabwishije bose n'abo bose bakora ibikorwa by'ububisha bazocika ishingwe. uyu munsi uje uzoba ari igitabo nirivuzwe n'umukama nyir'ingabo nta muzika n'ishami uzoba zigariza ariko mwebwe mubaha izina ryanje izuba ry'ubutungane rizobaserukira rifisurukiza mu mishwarara yaryo muzosohoka mw'ikiramatavu nk'amashuri y'uruhongore. Iryo ijambo ry'umukama.
ijambo ry'Umukama. Muri iyo minsi Yesu yabwiye abavuga ko ingoro y'Imana isharijwe n'amabuye meza hamwe n'iberezwa zeguriwe Imana ati ibyo mubona hazoza iminsi itazosigara ibuye igeretse ku yindi idakorotse. Baramubaza bati mwigisha ibyo bizoshika ryari canke ikimenyetso kizoranga igihe c'uko ivyo bintu bigira bishike ni nyabaki? Yesu araheza avuga ati murabe maso ntihagire abazobakurisha. Hazoza benshi bizira izina ryanje bavuga bati ni jewe, kandi bati igihe kiri hafi, ntimuze kubakurikiye. Nimwumva bavuga ingwano n'imigumuko muzogira ubwoba, kuko ivyo bintu bibwirizwa gushika, yamara umuhero muzocuza ubwo nyene. Araheza ababwira ati intara izohangana n'indi ntara, ubwami buhangana n'ubundi bwami, isi izonyiganyiga cane, hirya n'ino hatera amapfa n'akantu. Hazoza ibintu biteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye bivuye mu ijuru. Yamara imbere y'ivyo vyose bazobafata babaturubike, babashengeze mu masinagoga, babate mu mabohero, mujanwe imbere y'abami n'imbere y'abatware, muhogwa izina ryanje, bitume mushinga intare. None rero bizirikane neza mu mitima yanyu ko mutazorinda kwiyumvira iyo muri bubishure. Jewe nyene nzobihera imvugo n'ingingo, abansi banyu bose batazoronka aho baca ngo babahinyuze. Muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nyene, abo muvukana, inshuti n'abagenzi, kandi bazokwica bamwe muri mwebwe. Muzokwamana bose muhogwa izina ryanje, ariko haba n'agashatsi na kamwe kazobava ku mutwe ngo kazimire. Murinze mugabo niho muzokiza imitima yanyu. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakristo mwese muryango w'Imana, nk'uko nabivuze nitangura imbuga y'imisa,
Eklezia yashinze koba kubw'Imana hari w'amahoro, akaba ari nawo mwashimye ko twabashikirizaho icese Patiri mukuru mushasha w'Paruwasi ya Kinindo, nyakubahwa Patiri Leonard. Murumvise ijambo ry'Imana ridushikirije, ni ijambo ry'Imana rusange n'abandi bakristo bose aho bariko barasenga uyu munsi, mugabo kuri twebwe tukabwirwa kubyumva turifatanya n'ibi turiko turahereza Imana. Ijambo ry'Imana rishimitse kw'ijambo ryerekeye umuhero w'isi, wa munsi wa nyuma twese tubwirizwa kuzobona. Rishimitse rero kuri iryo jambo, ijambo rikunze gutera ubwoba, ariko kandi nk'abakristo tubwirizwa kuza turazirikana. Iryo jambo ry'Imana rica riduha n'impanuro z'ingene twokwifata muri ubu buzima bwo kuri iyi si, kugira ngo tuze dutorane ubuzima bw'ibihe bizokurikira hamaze gushika uwo munsi wa nyuma. Bakristo twese ba Paruwasi ya Kinindo, aba basaserdoti tuza turabaronsa ngo baze kuyobora Paruwase, nta kindi bakora muri bwa butumwa bwabo bwo kwigisha, bwa butumwa bwabo bwo gutagatifuza, bwa butumwa bwabo bwo kuyobora, atari ukwama babakaba mwebwe abakristo kuba kuri iyi si mwitegurira ubundi buzima. Beno kubamenyesha ko aboro n'abagowe bose aribo bazotubera umwango ducamo ngo dushike mu bwami bw'ijuru. Rero ko tubwirijwe kubitwararika, ako nyene mwami muza murabizirikana ko Yesu yamaze kubitubwira, kuko tubisoma mu nkuru nziza ya Matayo igice cya 25. Ikibazo ca nyuma Yesu azoduha kizoba ngo mbega ko nari nkennye n'umworo, aho nari nshonje nyotewe, aho nari mfunzwe, aho nari ndwaye, aho nariko ndarenganywa, waranyitaye. Inyishu rero turiko turatanga duha ivyo bibazo muri ubu buzima bw'uyu munsi, niyo iriko irandika santansi Imana izogusomera muri rwa rubanza. Birahambaye rero, nico gituma abasaserdoti nk'abahanuzi ba kera ari abantu bahambaye b'ingirakamaro, atari kubw'ubuntu bwabo, mugabo kubw'inema yabo, kubw'inema y'Imana yabatumye baronka ibanga n'ubutumwa bwo kuza baramenyesha abantu ahari urukiza nyarwo. Abasaserdoti ni karahara Rwanda ntibacura, kuko murabizi twebwe mu buzima bwacu bwa misi yose turakunze kuba abantu biyoberwa iyo tutaronse abaza baradukebura. Hari aho dutwarwa n'amaganya, ayo maganya akatwibagiza ko hari ubundi buzima. Hari aho dutwarwa n'akanyamuneza, amarongo, murazi ko amarongo baborera, ugasanga duciye twibaza yuko tuzoguma kuri iyi si ata bundi buzima buhari, ugasanga tubaye ari twebwe twiraba tutabona n'abandi, kandi tuzi yuko urukundo rutuma twitwararikana ariyo nzira izogushikana mw'ijuru. None rero umusaserdoti ushinzwe kuyobora iyo Paruwasi, kumwe n'abo usuhasanze, eka mbere n'abandi bazoza, ntimuje muhengeshane, haba mu nyigisho mutanga canke mu nyifato yanyu, ntimuze muhengeshane
akarorero abadutanguriye muri ubu butumwa bw'Imana murakumvise mu bisomwa vyera by'uyu munsi. Umuhanuzi Malakiya agize ati hazoba umunsi w'umukama kuri bose, umunsi w'umukama kuri twese. Agaca yongera ati mugabo kuri bose ntibizoba co kimwe, ngo ku nkozi z'ikibi uwo munsi uzomera nk'umuriro utemutongora, nk'umuriro utemutongora, ariko ku ntungane bwo umere nk'ubukereye. N'iryo jambo basaserdoti ni ukuja muraritumbera mukarivuga mudatinya, kuko si rwacu, ni ijambo ry'Imana. Kuko hari abashobora gukongatarira mu kibi bakibaza ko bizohera kuri iyi si, abandi nabo bakihebura kuko babona naho bakora neza umenga Imana ntibibona ngo iheze ibasubirize mu ngumane, bagasa rero n'abihebuye. Ntimukihebure, hazoba umunsi w'urubanza, kandi umwe wese niwe nk'uko nariko ndabivuga ariko ariyandikira kuko Imana izomusomera hageze. Ariko basaserdoti kacu mu nyigisho zacu ntitwoguma gusa ukubabwira ko hari uwo munsi w'imperuka gusa mbere n'uteye ubwoba, nk'uko n'abadutanguriye babikoze. Twoboneraho nyabuna kubaha impanuro z'ingene bomenya kubaho bitegurira kwakira umukama kuri uyu munsi, ko ata n'umwe azowusiba. Ni vyiza ko turengere tuzowushikira, tukawucamo, tukawurengana. Mw'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, impanuro ya mbere dusanga mu nkuru nziza igira iti ntimwishinge mutamarira ibintu vy'iyi si, ntimwishinge mutamarira ibintu vy'iyi si, naho vyoba ivy'agatangaza mu bwiza canke mu gukomera, kuko vyose hazogera igihe bihere. Batumvise Yesu yatanze impanuro abonye ingene mu gihe ciwe Abayahudi, Abayuda baguma batungana batamarira igisengero c'i Yerusalemu, kuko cari kinini. Umuntu akibonye akibaza mbega iki kintu cakozwe nyene cubatswe n'abantu, bakamba rero bariko baragitangarira. Cari kinini, cari gikomeye, cubakitse neza, gitatse neza, kandi giteye igomwe. Wamengo aho gusenga Imana baza guhurira nayo muri ico gisengero, wamengo basigaye arico basenga Imana. Yesu ati n'ico gisengero naho gikomeye giteye igomwe kandi ari ikimenyetso c'ijuru ry'Imana kizohera, maze bari bashize umwizero wabo muri ico bazeruke. Kandi muri ico gisengero baravuye baragisenga. Ivy'isi biba bikomeye canke bidakomeye birafise igihe bihera. Kwizigira rero ivyo ivy'isi gusa no kwiyumvirwa. Aha rero muravyumva namwe n'akagohe Yesu atuvuniye twese, ngo ntitwigere dushira umwizero wacu mu bantu no mu bintu vy'isi gusa. Uko vyoba bimeze rwose, nitwizere Imana kuruta vyose. Bitavuze ngo tureke kwizera abantu n'ibintu, mugabo nabo twovyizera tumenye ikiruta ikindi. Imana iza hejuru ya vyose. Uwizeye Imana rero niwe aca kwiyamenya urugero agezako mu kwizera abandi bantu no mu kwizera ibintu vy'iyi si. Impanuro ya kabiri ni inyishu Yesu ahaye abariko baribaza isango uyu munsi w'umukama uzoshikirako. Kandi ivyo rero uyu munsi biracane
hariho abantu baza bakamuhera ngo twebwe turahazi igihe umuhero w'isi uzoshikira, abantu bagaca bataka inyuma ngo bararose umuntu ababwira icyo atamwumwe yari ababwire ngo gutyo barava bitunganya, ahubwo birakora Imana itatubwiye uwo munsi ngo havushika tutitunganije kandi Imana yamaze kutubwira. Rero hagize ati ntimuto umwanya mwibaza cyangwa mwumviriza abababwira isango ry'uyu munsi kuko ni umwana w'Imana atamuzi, ntiyashinzwe kumutubwira. Yesu agaca yongera ko ati mugabo ibi byose biza biraba by'impfu abacu baza barapfa, by'ibihomoka, by'ingwano n'ayandi mahano, nibibatume mutijajara. Mumenye ko namwe bishobora kubashikira igihe icyo ari cyo cyose, gutyo umunsi wanyu wo guhura n'Imana ukamugeze. Narigeze kubabwira kera ndabasigurira ukuri ntimwabwenge kuko ntimwabamuza mu misa imwe. Narigeze kubabwira nti igihe kimwe muri ekleziya bashobora kuronka isakaramentu ry'Ipenetesiya, isakaramentu ry'ikigongwe bashobora kuyironka rimwe gusa mu buzima, rimwe. Ntawari kuyironka kabiri. Bagira bati umuntu yamaze kuba ikiremwa gishasha akabatizwa, aramutse asubiye gucunga no kumucishirizamo akaronka rimwe gusa. None murazi bene baba byageye bagira ati twari rimwe gusa, iyo banze tumure ndakarindiriza ubwa nyuma, hanyuma rero ninabona kirapfe nzoheze rero kubagira umusaseredoti akambe gutyo ushobore kuja mu ijuru. Mugabo murazi ko udasezerana, nta n'umwe ashobora kumenya igihe azopfira. Rero hanyuma bagenda gutyo bakabahitana gutyo na ka gasakaramentu karimo batakaronse, ariko baragira ngo ndakazigaye, niko biyumvira ndakazigaye nze ndakahabwe gacaka kamba karyo ko kuja mu ijuru. Iyo siyo zirazita. Ibyo byose tubona nibitse biratwigisha kuba twiteguye natwe. Erega iyo umuntu nta n'umwe yigera amenya igihe Imana imuhamagarira, kandi iyo umuntu apfuye kuri we isi iba iheze, niwe muhero w'isi kuri we. N'iryo jambo tuze turarizirikana kenshi, ntiturindire ko dushika ku musego kugira ngo dutange kwiyumvira kwitegurira uko guhura n'Umukama, kuko hari n'abapfa batarinze guca ku musego. Twamenyabona twiteguye. Bakristo bakundanye, muri izo mpanuro nyene Yesu arabandanije ati ibyo byose muza muraca mu by'uruhamo ntibibatume mutibanga no kwemera kwayo. Ati naho muza abahanuzi b'ibinyoma babahendahenda ngo mutagomba kugira ingorane, nimwibereho nk'abandi bose bo kuri iyi si. Mweho nimushimire ububaha no kubahiriza amabwiriza y'Imana, mwumvire kwibanga, naho muhamwa ngo icyo niho wa munsi w'Umukama kuri mwebwe uzoba bukeye nk'izuba riserutse, agahinda Imana ikabarokora. Mu gihe ku nkozi z'ikibi uyu munsi uzozite mutongora mu muriro. Iri jambo naryo nyene rirahambaye, kuko nk'uko nabicishijemo mu ntango, hariho abantu bashobora gucika inkokora no kubona hari inkozi z'ikibi, hari abicanyi, hari abasuma, ababeshi, abasambura ingo z'abandi n'izindi nkozi z'ikibi, umengo nibo batunganye kuri iyi si.
mbere ukamenya bagenda baravyikanga yuko naho bakora ikibi Imana yabahaye, Imana yabahezagiye, bakavuga abo nyene nibo Imana yahezagiye. Ntimugihe ibintu bizohinduka, niko ijambo ry'Imana ribivuze. Ku munsi w'umukama umuhanuzi Malaki yabivuze, izo nkozi z'indimi zose zizoranduranwa n'imizi. Ubuhingwe zahora zikanga ko zifise kuri iyi si buhinduka amagorwa, kandi amagorwa y'imyaka yose. Murumva kugorwa byonyene naho ugira uti birafise iherezo, ni ibintu bituma umutima. Iyo uzi naho amagorwa y'imyaka yose, nituze turazirikana ijambo ry'Imana, tureke kubaho nk'iburabwenge. Mbega niyo hitamo kurondera kubaho mu bisa n'ubuhigwe muri iyi myaka yo ku isi kenshi itanarenga imyaka 100, ninde uhitamo kubaho gutyo kugira ngo mu myaka ibihumbi n'ibihumbi isigaye aze abeho mu magorwa? Iyindi mpanuro ya nyuma Pawulo yaratangaje n'iyabwiye Abanyatesalonika. Abanyatesalonika bamaze kumva ko ibyo ngaha ku isi bihinda bigera, bakamenya kandi ko turi mu minsi ya nyuma aho umukama ashobora kugarukira igihe cyose, bari baciye baguma bitemberera barya banywa ibyo bafise kugira ngo uyu munsi dusange babigerageje babirengeje. Niho Pawulo yanarira avuga ati uko siko kwitegurira amaza y'umukama, murabwirizwa kubandanya mukora, ndetse mukirwanya muraza yuko nabwo bakora icyo n'umurango. Namwe rero murabwirizwa kubandanya mukora, gufashanya, gutunganya iyi si. Utagomba gukora nawe nareke kurya. N'ijambo mpambaye cyane. None natwe rero nitumenye kugomba kurindira neza uyu munsi w'umukama, awurindira ariko arakora batunganye iyi si. Bakozi b'Imana, muribuka y'imisa yo kwakira Patiri kuko mushasha nyakubahwa Patiri Leonard Nibona, n'iyo kwibuka kandi dusabira boro, dusabiraniye bivuye ku mutima. Dusabire Patiri mukuru n'abandi basaseredoti bose ngo babe barazwi ishinga no kuza barabakebura kugira ngo ntihave hagira uwiyoberwa maze ahereze kugaheza, ayo bazokugurira amarembo y'ijuru. Ahasigaye Imana ngo ibambeze kuri wese, ibane kuzobana neza, kuzokorana neza n'abantu b'ubushasha n'abasaseredoti bose bashinzwe kurangurira ngaha ubutumwa bwo kubatiza ibineza y'ibitwe. Subiramo indagano wagize igihe wahatirwa. Urashaka kwamana naryo urangurira y'ubusaseredoti n'umufasha nyawe w'ibanga y'Episkopi mu kuragira ubusho bw'umukama urongora n'umutumira. Ego ndashaka. Urashaka kwimbaza n'umutima wawe wose kuko bitegerejwe amabanga ya Kristo kuko biri mu bihererekane mu Ekleziya. Ego ndashaka. Urashaka kurangurana kubwira ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu kumenyesha inkuru nziza no mu kwigisha ukwera mu Ekleziya Gatolika. Ego ndashaka. Urashaka gukomeza ubumwe bufitanye na Yesu Kristo umusaseredoti mukuru yihereje se wiwe Patiri Mwuka itagira gahunzi. Urashaka no kwishikana ku Mana hamwe nawe kugira ngo abantu bashikire ubukiro. Ego
twe n'abazosubira e come la gente Imana yatangiye gukora igikorwa cyiza muri wewe ntikirambuwe. Rubyanye n'intebe y'ubuyobozi. Niwakire izi mfunguzo z'isengero y'ingoro y'Imana, wakire urufunguzo rw'itabernakulo, ushinzwe kwamamukuru y'amarembo yose kugira ngo abashaka gukiza bashobore kwinjira babe mu muryango ushinzwe kandi kwama uriko ubugara kuko bwose bikenewe kugira ngo Imana yakuragije ntihagire isengeri kaza kuba gutwara. Byongeye dukoranye n'urufunguzo rw'itabernakulo kugira ngo wugururire amarembo y'ibyiza byose by'Imana ubyugururire abo bose babikeneye, abatarashobora kubishikira ubategure kugira ngo babishikire bose uzohimbawe nuko babaye mu bwami bw'ijuru.
Kristo bavukanye umuryango w'abakristo tugire Kristo umwami wacu. Uyu munsi w'ihejuru numva nuzuye ukwezi rwinshi n'iteka kubona shikirije cyese ubutumwa bwo kuyobora umuryango wa paruwasi yitiriwe Bikira Mariya Umubatizi w'amahoro hano mu Kinindo. Imana yazigiye ibaciye ko y'icyubahiro n'umwere mukuru wacu nibishingirwe namwe nyene ndabakengurukiye ku cyizere mwanshize ko ndabakura ubwatsi mufashe kuri ubwatsi Imana. Ndabashimiye namwe n'umwere mukuru w'inararibonye mwaje kudushyigikira uyu munsi uri hejuru. Ndashimiye nabo bose abari hafi n'abari kure bitanze batiziganya mu gutunganya neza urubanza uyu munsi. Namwe umuryango w'Imana paruwasi ya Jean Baptiste mumpundire ndabashimire kungene mwanyakiriye kuva gishika hano haheze amezi abiri n'ingene munyakiriye kuri uyu munsi nshikirije icese ubutumwa bwo kuyobora umuryango wa paruwasi. Nje kuba umwe wa nyamuryango kandi kumwe namwe dusangire urugendo, dusangire ubutumwa, dusangire n'ubufarukira kanatsinda turabana n'Imana. Ndi umusaserdoti usuku hagati muri mwebwe kumwe n'abandi basaserdoti dusangiye iteka tuzobakorera tubasukurire tubitangire ariko namwe mwami mwiyumva ko dusangiye iteka kuko twese twabatijwe n'umutima umwe turabaragwa muri Kristo kandi kumwe nawe. Ndaje mwebwe nitwaje ububasha bwo kubaganza yamaraje umuvyeyi n'umutumwa nisunze Kristo umwungere mwiza atahereje kwiwe intama ziwe kugira ngo dufashe dufatanye urugendo dusangire ibihimbaye n'ibigoye twongere dushishikare dufatanye mu nda ubutumwa bw'Ekleziya muryango bwo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ndazi neza uburemere bw'ubutumwa ashikirijwe uyu munsi ko kuba patiri mukuru atari umunyenga ahubwo nyabuna ari kurondera umunsi ku wundi gusa na Kristo umusuku no kuba hagati muri mwebwe ikimenyetso kiboneka kigaragaza urugero rw'urukundo rw'Imana. Tutari kumwe rero namwe ntavyo noshobora. Ndabasanye ko vyinshi munshikiza igisabisho ubugwaneza n'umutima w'Imana ko twese turi mu murima w'Imana. Igihambaye ni ugukorera hamwe ubumwe na Ekleziya muryango wa diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura dusanzwe turiko hamwe na Ekleziya nzima ikwiye y'isi yose. Gutyo paruwasi yacu yaba irataka nk'inzu yo gusenga, kumviriza no gusangira ivyo Imana iduha. Ndakengurukiye abasaserdoti dusangiye umubano w'ubutumwa n'umutima w'urukundo banyakiranye nibakomere komezanye. Imana ibakomezanye. Abandi mwegurukiye n'abihebeye Imana baba kandi barangura ubutumwa muri paruwasi yacu. Muri bo harimo abasaserdoti b'umuryango w'Abadominikani umwe n'Abadominikani, abasaserdoti barangura ubutumwa mu seminari ntoya mu Kanyosha, ababikira bigishwa ba Kristo Isive Kristo, ababikira bene Mukama bose bakengurukirwe n'isangiramutima n'ubuvukanyi n'umuryango ubaranga. Sinokwibagira n'abavukanyi bo mu yandi mashengero cyane cyane ababanyi bacu bagufi bo mu ishengero rya Kinindo baje mbere gushyigikira.
harimo n'abana bato, urwaruka, ingo n'imiryango, abageze mu zabukuru, abarwaye n'abagendana ubumuga bose, n'abandi bose b'abacanga bakorera imirimo yabo muri paruwasi yacu, abarundi n'abanyamahanga, atandukanye avuyemo, mwiyumve ko tubafise kuzirikana. Urabona ko abasaserdoti patiri mukuru kandi atorewe ubutumwa bwemera nishimikije ubashyikirijwe mu munsi wo kuyobora umuryango wa paruwasi Regina Pacis Kinindo, kandi nishimikiza n'ububasha ntabwa n'amategeko y'Eklezia ajyanye no kurongora umuryango. Ndabarumise icese ubutumwa ishengero rikoranye saba n'umuryango wa Kristo ubanyakiriye mbere munabateze kuri ubwo butumwa bw'Imana icese.